Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye, turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku igenekezo rya gatatu kwezi kwa gatandatu 2025. Turabahaye ikaze aho muherereye hose, abadukurikiye bari ku migabane ya kure mwese mwiyumve mu kaze, abadukurikiye bari ku mugabane wa Afrika namwe mwiyumve mu kaze, abari mu Burundi no mu bihugu bihegereye mwese turabahaye ikaze ntimucikwe. Turamenyereye ko tubagezaho inkuru nyinshi zivugwa muri politike, agateka kazi na muntu, ubutungane, umutekano, vuga mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigenewe bene gihugu, hamwe n'ayandi makuru menshi tuba twabatoheje biciye mu masoko yacu dufise irya nino mu nzego zikomeye no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Mutwemerero muri uyu mwanya tugaruke muri politike, cane cane imbere muri Cnddfdd. Ibintu rero bihejeje gukomera cane nyuma yuko hagiye hanze intonde ziriho Ndakuriyo na General Ndanganya mu bibanza by'abakenguza amateka bariko baritoza muri Cnddfdd. Biravugwa ko rero hari abagabo bo baba bahejeje gufatwa ndetse bo baba bagiye guhabwa ibihano kadundura bivanye nuko bo baba barashize ayo maliste hanze. Ni inkuru rero ziriko ziravugwa cane. Gusa rero imbere yuko tuyitangura, haraheze iminsi itatu Pacifique Nahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook yanditse agira ati, hari inkuru zibiri twabahaye imbere, twari twababwiye ko bishoboka rwose ko bamwemereye guca aje mu nama nkeguza amateka, ariko ko turindiriye intonde z'abitoza kugira tuvyemeze. Pacifique Nahazwe niko yanditse. Yahobaye yaragize ati, hano Varisito Ndayishimiye yungutse gatatu, ndetse ku ruhande rwa Ndakuriyo naho hariho inyungu zitatu nyene. Kuba Ndakuriyo ashobora kuva muri leta akaza mu nama nkeguza amateka, Varisito Ndayishimiye mbere na mbere ngaramukuye mu nzego z'umutekano aho yatinya ko yavuye azikoresha bishitse akamugwanya. Ica kabiri nuko Varisito Ndayishimiye amukuye muri leta aho yamubona nk'umukeba amucunze. Ica gatatu nuko Varisito Ndayishimiye muhaye ikibanza kitabangamira intebe y'umukuru w'igihugu kandi amwigije mu buryo budatera induru. Ku ruhande rwa Ndakuriyo kuja mu bakenguza amateka ba Cnddfdd aho yanagaragaye yambaye umwambaro w'uwo mugambwe, ngo hariho inyungu zitatu nyene Ndakuriyo abifise. Mu icambere nuko abiwe barameze neza ko yarakeneye kuruhuka. Umubano we na Varisito Ndayishimiye ntiwari woroshe namba kuko ngo vyari umuriro gusa. Ikindi ngagiye atamara amajwi nka General Bunyoni. Ikindi nuko Ndakuriyo avuye muri leta akundwa kurusha umukuru w'igihugu, mbere ni benshi badatinya kuvuga ko ari we abereye kwitoza muri 2027. Karagiye mu kibanza atana kimwe azobabazwa, ahubwo niwe azohora baza bari muri leta niyagikoresha neza ngazokundwa n'abanyagihugu kurusha uko biri muri ikino gihe. Hari imari rero zadutse mu mugambwe Cnddfdd nyuma yaho hasokeye intonde z'abakenguza amateka ziriho umushikiranganje wa mbere Ndakuriyo, kubera ko izo ntonde bari barashatse kuzigira ibanga ngo umuntu yazanye izi ntonde amenye ko yakoze amakosa akomeye. Bikaba vyaratangajwe na Cyriaque Nshimiriman, ico nicegera c'umunyamabanga mukuru wa Cnddfdd. Mu gihe umushikiranganje wa mbere Ndakuriyo aherutse kuja mu karuhuko kihuse k'izabukuru ku rwego rw'igipolisi, vyari vyagumye binurwanurwa ko agiye guhabwa amabanga mashasha. Ejo hahise rero niho haja ahabona intonde n'abakenguza amateka aho Ndakuriyo agaragara nk'uwitoza mu ntara ya Bujumbura, akaba ashobora guca arongora iyo nama nkeguza amateka. Izo ntonde kandi ziriko n'umupfasoni General Ndanganya nawe nyene aheruka kuja mu karuhuko k'izabukuru ku buryo bwihuse mu gipolisi. Inyuma yaho rero izo ntonde zikiriye hanze mu mugambwe Cnddfdd, haciye haduka impari zikomeye cane kuko bari barumvikanye ko bizogirwa ibanga. Ndakuriyo akaja ku mwanya w'umukuru w'inama nkeguza amateka mu ibanga rikomeye cane. Abantu rero bakaba bari guca babibona ari uko biheze. Mu kiyago rero c'abategetsi b'uwo mugambwe cabereye mu ibanga rikomeye cane, Cyriaque Nshimiriman asanzwe ari icegera c'umunyamabanga
Umukuru wa Cnddfdd ku rwego rw'igihugu yanditse agira ati umuntu yazanye izi ntonde amenye ko yakoze amakosa akomeye cyane kandi ibihano birategekanijwe kuri we. Gushika ubu rero amakuru dufise yemeza ko muri uwo mugambwe bariko barabana riri kubona harabaye iryo kosa izo ntonde zikaja hanze mu gihe bari biteguye ko rizoguma ari ibanga ndetse bikaba byatanguye gucanishamwo bamwe mu bagumyabanga kandi bakomeye cyane muri Cnddfdd. Reveriyano Ndikuriyo ubwiwe wewe ariryamiye kuko na manda yiwe yoba yaraheze, garategereje rero kubona ikibanza gishasha yaba muri Cnddfdd canke muri leta. Uko rero vyanye bigenda akabaja mu bibanza bigiye bitandukanye. Murabizi ko yarongoye febabu murantunge uzi ko yarongoye federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi, akaba umukuru w'inama nkenguzamateka n'ibindi byinshi rero yagiye arahabwa kurongora. Ariko rero ikiringo ciwe cyo kurongora Cnddfdd kikaba cari caraheze ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere, aho yanaciye rero ajanwa hanze y'igihugu kwivuza nyuma rero y'uburuzi yari yahawe kandi bukomeye cane. Vya Cnddfdd vyo birakomeye cane. Reka twigire kwa Mukombozi. Ngo tugiye kwa Mukombozi ibintu rero ntibimeze neza kuko abanywanyi biwe batangiye no gutotezwa. Umuririmbyi Nshimiriman Thomas azwi nka Mukombozi akaba ariko yitoza mu bashinga amateka bigenga, menyesheje ko abanywanyi biwe batangiye guhigwa bugo mu ntara ya Bujumbura bazize ko bamushigikiye mu matora yo kuwa 5 Ruheshi 2025. Mukombozi ati ako abana b'igihugu borara ntibuka kubera njewe n'upfuma ndabivamo. Mu kiganiro cihariye n'imborera kure Cyriaque TV, umuririmbyi Nshimiriman Thomas azwi nka Mukombozi akaba kandi ariko yitoza mu bashinga amateka bigenga mu ntara ya Bujumbura, akamenyesha ko kuva afashe ingingo yo kwitoza hatangwa uruhigi ku banywanyi biwe mu ntara ya Bujumbura. Mukombozi rero akavuga ko ariko bene gihangana c'ibitoke abanywanyi biwe batanguye guterwa ubwoba, mbere bamwe bakaba barasigaye baturatura. N'inyuma yaho rero vyagaragaye ko afise abanywanyi batari bake bamushigikiye mu myamamazo yoba yaraye irangiye kuwa 6 igenekerezo ya 31 Rusama 2025. Bwa Mukombozi rero akabona ko ibibazo Burundi burimo vyari bikwiye gutorerwa inyishu biciye mu nzira y'amatora, none impinga iracari ndende. Umuririmbyi rero akavuga ko hako abana b'igihugu barara ntibuca bagaseseka amaraso kubw'iyo pfuma bivamo kuko ntaco azoba ahomvye. Ku wa 6 igenekerezo ya 31 Ruheshi 2025, President Nshimiriman yavuze ko Mukombozi arinda cane kuko yemeye guheba miliyoni 2 mu kwitoza kandi azi neza ko atazotsinda. Iyi ni ingendo rero yagumye iranga umugambi Cnddfdd yo gutera ubwoba abo bahiganwa kugira bukunde biharize urubuga rwa politike nkuko vyagiye biragaragarira mu migambwe myinshi mu Burundi. Amatora rero biragoye kuvuga ko hari ico abarundi boyitega ko kuko uko yatunganijwe uhereye mu mirwi yose yateguye biraboneka ko ari umugambi uri ku butegetsi Cnddfdd uterekwa kuva ubutegetsi, nkuko rero bakunze kubigaragaza ko bazotwara gushika Yezu Kristo agarutse. Muri CNL rero naho ingumu ziriko ziravuza ubuhuha. Cnddfdd yoba yarigaranye Ndikuriyo ishaka. Reka tubirabire hamwe. Ndikuriyo ishaka bamutumye kwirukana Rwasa, none baramwihundutse mu gihugu cyose. Abanywanyi ba CNL bari gukorerwa mu batagira izina ho benshi bakubitwa buyoka, izuba riva bakakubagurwa bagaterwa ubwoba, kwakwa amakarita y'itora, gutegekwa kwinjira muri Cnddfdd, kwambura imyambaro ya CNL ku nguvu bakambikwa ya Cnddfdd. Vyose biriko birakorwa na bamwe mu mbonerakure za Cnddfdd uko umugambwe CNL urongoye na Ndikuriyo ishaka waraye ubitangaje. Umugambwe CNL urongoye na Ndikuriyo ishaka wakaba barabishize ahabona itangazaho werekana amabi, agatotezo, ihohoterwa abanywanyi ba CNL bari gukorerwa mu gihugu cose. Muri iyo tangazo ryatewe ko umukono n'umuvugizi w'umugambwe Cnddfdd Nshimiriman munsi w'igenekezo rya 27 Rusama. Abanywanyi ba CNL baragiramiwe mu gihugu cose, bikaba vyongerekanye kuva hatanguye n'imyamamazo y'amatora yimirije kuwa 5 Ruheshi. Nkuko rero urwo rwandiko ruvyerekana abanywanyi ba CNL barakubagurwa, gukubitwa, bagaterwa ubwoba, bagategekwa kwambara impuzu z'umugambwe Cnddfdd. Bavyanse nabo bagaterwa ubwoba ko bazokomorwa mu ngo zabo. Bikaba rero biriko bikorwa n'abanywanyi b'umugambwe Cnddfdd kandi ntibaheze ngo bahanwe. Umugambwe CNL rero ukaba utanga uturiro twinshi mu ntara makomine aho aba CNL bari gukubagurwa
uri komine Mpanda, komine Kayokwe, komine Gashoho, komine Karusi, komine Mutaho, komine Gasorwe, komine Matana, komine Gatara, komine Butihinda, komine Cankuzo, komine Gashoho, komine Cendajuru, komine Ryansoro na komine Matongo. Ibi naho biriko biraba rero umugambwe CNL kuvuvuye uburongozi bw'umushinga amateka gatorwa asa benshi babona ko umugambwe CNL urongowe na Nestor Girukishaka ubwiye mu kwaha kwa Cnddfdd, ariko Cnddfdd gukoresha hama ikakwihinduka mu nyuma nkuko vyagiye birashikira abakozi b'iperereza imbonerakure baba bahawe n'igikorwa byo guhohotera abandi canke gutora ayandi mabi aho nabo baheza bakicwa. Ni story Girukishaka akaba yarakoreshejwe mu gusambura umugambwe CNL kugira bikunde birukana gatorwa asa ubwabwe CNL, ariko ubu naho baramuhindukiriye bikaba biboneka rero ko yahemukiye agatonde rwasa, kandi ngo muri iyi minsi ngo kubona amatora agiye kuba ngo birameze nk'aho Real Madrid yokina na ekipe imwe yo mu gihugu c'u Burundi, bivuze ko ari umugambwe Cnddfdd uriko urahatana gusa muri aya matora ya 2025 ndetse nayimirije muri 2027. Mu Kayanza rero ibindi biriko biravugwa n'ubwo ari umukandida w'umugambwe Cnddfdd yaba yarahagaritswe nyuma y'imyamamazo, ikibazo kikaba gifise imvo za politike. Ni Vincent Ndagijimana, umukandida w'umugambwe uri mu butegetsi Cnddfdd mu ntara nshasha ya Butanyerera, yarafashwe ku munsi wa mbere kuwa 26 Rusama mu Kayanza, yafatiwe ku mutumba Kivovu muri komine Kabarore mu buraruko bw'u Burundi. Akaba avuye mu bikorwa vyo gufa ubwo yagunze mu gihe hariko haraba imyamamazo ku munsi w'Imana. Nkuko bivugwa n'amasoko yaho, Ndagijimana yoba yaragonze abantu batari bake mu buryo butoroshe igihe ariko arataha. Abari aho rero bakavuga ko hari umuntu umwe yasize ubuzima. Umukandida rero akaba afungiye mu gasho k'igendereza y'igihugu mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, aho yarungitswe kuva ku wa kabiri uheze. Abo mu muryango w'uwo mukandida rero bakiyamiriza ifungwa ridakurikije amategeko, bakavuga ko ari imvu za politike zoba arizo ziri inyuma y'ibiriko biraba. N'umuntu azwi cane ariko yankwa n'abantu benshi, uwo aturuka mu Kivuvu. Vincent Ndagijimana rero n'uwo muntu azwi cane mu ntara ya Kayanza, aho akorera cane mu bijanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya coltan. Nkuko rero amwe mu bantu bamwegereye begereye dosiye bivuga, hagarikwa ryiwe ryoba rifitaniye isano n'amatati yoba afitaniye n'ibihanganga vyo muri ico gisata. Vincent yaritwariye ku mukuru w'igihugu Neva, bamukoresheje rero bakaba bamuheraniye n'amafaranga ari miliyaridi 50, niko bivugwa n'umuntu atashimye kumwidondoro w'umenyekana. Kwinjira kwiwe muri politike kwaratangaje abantu benshi. Ndagijimana atigeze yiga cane, yoba yarashizwe no ku rutonde rw'abakandida b'abashinga amateka bifashijwemo n'umuntu akomeye cane mu gihugu. Kavuga ko rero bari bamukeneye kugira ngo azoze arasigura ibijanye n'icukurwa ry'ubutare mu nama nshinga amateka. Hari birabana no kwihorahorana mu vya politika. Abatari bake rero bariyamiriza amanyanga yoba ariko arakorwa kugira kurwe ku ntonde z'abitoza. Abamuheraniye ngo barafise amakenga ko hamwe yotorwa azoca aronka ubushobozi bwo kubishuza ivyiwe, niko irindi soko risigura. Umugambwe Cnddfdd rero nturagira ico ushikirije kuri iryo fatwa, mu gihe icuka gitameze neza mu karere ka Butanyerera indwi imwe gusa imbere y'amatora. Akaba rero abura imisi 3 kugira ngo abe mu gihugu c'u Burundi. Duhereze rero kuri izi nkuru. Hari yanditswe na radio televiziyo Isanganiro. Ni inkuru rero ivuga ingene umukuru w'igihugu c'u Burundi abona ko hari imigambwe myinshi biri mu bituma abantu badashobora kubaka igihugu. Farisito Nshimiriman ko yemeza ko igihugu vyateye imbere vyari bifise umugambwe umwe gusa, agasigura ko iyo ari umwe bose baca bahundara ku migabo n'imigambi imwe. Gatoreka akabasanga imyamamazo yarerekanye neza ko bishoboka ko imigambwe yose ija hamwe bose bakubaka igihugu. Ubwo rero imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi nta cinegura umugambwe. Bivuze rero ku wa gatandatu hasozerwa imyamamazo mu mugambwe Cnddfdd. Mukuru w'igihugu Ndayishimiye akabashikiriza ko umugambwe Cnddfdd watoranye igihugu cari carafatanye mu mpande zose, ngo cari igihugu kitagira umwizero, ica maganya kuko baharara ntibuca, ariko ngo amahoro bamaze kuyaronka abarundi barayakamishije umusaruro. Mu mugambwe FPI bo bakavuga ko hari abadatekanya bafise ubwoba kuko abarongozi bo hasi babuza n'abantu kuja mu myamamazo y'indi migambwe. Francis Rohero rero awurongoye akaba yongeye ko basanze hariho
ishaka rikomeye ry'uko ibintu vyohinduka mu gihugu ngo bakabasaba ko bagabaniriza ibiciro bakabaha n'igitoro hamwe n'ibindi. Dieudonné Nahimana yitoza mu kibanza c'umushinga amateka mu ntara ya Bujumbura we akabasanga kugira igihugu cogororeye abarongozi bategerezwa kuba abantu bataje gusa kubera ibikomere vya kahise bagiye baracanwo, ahubwo rero ngo boba abantu bariko bariyumvira kazoza ivyo bavuga ko ivyo biyumvira bikajana n'ingene kazoza kazoba kameze. Akaba yibutsa ko kenshi abaja mu burongozi biba bivuye ku ngorane z'akarenganyo kabaye, kubwiwe rero usanga abantu baje kubera ko bavuga bati ejo twararenganijwe, bagashaka uko batunganya ivyo igihugu. Ariko akabasigura ko haca hama ingorane mu gutorera inyishu kahise akwiyumvira mu gutegura akazoza. Dukengurukiye mwese mudahwema kudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri iyi mboneshakura. Dusabe rero kugira ngo ntimucikwe n'ayandi tuza kubagezaho uyu munsi wose, tuza kubana mu biganiro n'amakuru menshi araba agezweho. Fyonda subscribe canke s'abone utarafyonda ko Imana iguhezagire.